parce que twacha dukora iki turamisensa kubarira ni RTNB yatanga ico gihe twarayagaya mugabo twayagaya ugayumira kubera peut-être nabo nta buryo bari bafise nta winjira muri bote yabo mugabo vyadufasha kugira iki kumenyekana kugira ngo dukora ama projet tuvuga tuti turi banaka turi umuco nishaka dukira muri RTNB size nizi ubaye rukura mubwira ibintu bwati okay nzobiraba namengana abana bo mu giti twabona abakobwa n'abahungu bari 20% abana bo mu kibabisi twabita mwabaronka gute ko ubunye fandazi kugira baronke biramugora biramugora mwe mwabaronka gute ikintu secret imwe iriho kuri Série TV ni politique au fait utya kugira abahungu beza n'abakobwa beza kugira ngo uyu mugisha ashimye wewe imisi yose azokwamara noza uyu mukobwa sana Bartosi nirazobiraba Fani yavuze ati ari ikintu bitwa casting baraba ukuntu umuntu akina ego hari ukuntu ameze ariko numero 1 uraba appearance condition physique uraraba hari abakunda kuraba inguze yiwe kubera ubwo bwantu neza cyane urumve byose birashoboka urumva uvuga condition physique mumaze kwiraba igikwikaro cyo vuga ati umuntu afise impano imeze gute batereka ndabiri rero ukuntu akina mbe urazi ko ubanza gushitugwa no kujya ubanza kuraba lo physique kandi bikajana rero na story wandise hari par exemple nk'umuntu usanga ushaka kuvuga ati nyine kwina story y'umuntu w'umurozi par exemple umurozi wewe afise inzigo muri abari ngabane bocu uyihanda y'umurozi merci beaucoup umurozi yobana ajuya bo usora ajuya myaka nabajeni twari dufise mari mafise mugabo ababoneka cyane bari mwebye umuco warabaye kote elite imyaka 3 kurikirana ku biganiro bica kuri RTN imyaka 3 mbwa torabafuse vyemere Bartosi ari gito bafuse ntacu ntimwumvikane oya warafuse Bartosi na yamezo mere twariko turavuga kare mbe kuba mufise amahigwe nkayo ari RTN irikira Mubaere yarahagaritse amafaranga arabura kandi bari bamenyereye amahera urumva rero ozitwe gubu nitwe dukora ivyo dukunda twe dukora ivyo dukunda kubera ko mugabo kaya ntuzeye kayishaka n'umuco sico kimwe twebwe baraduhagaritse kubera iki ico ni kiri kiganiro ndabara mu gijo mwese ndabahaye mwiriwe cyane mwaramutse birafana n'ahantu uravye ikiganiro canke amasaha yageze kuko twebwe inga turi kumara ngo tushaka gusanga tuyiposte mwijo donc zari bonsoir alors j'espère que mumeze neza meze bien nashaka mbwa kubanza kibazo imbere ko ntangura aka kantu tuboro batwita gute egeze imbere Sanchez baturabe neza baratubona batwita gute mwende mumbwire ngo ni mizabibu okay turi kuri Miki ko magafana kumwe n'abatumire banje no munsi ni benshi tugadutere story tugadutera histoire ntimuze kuja kure bon imvura igomba ngo baza kwimvura itaza kugwa turayiharije ntigo tutaraheza reka yenda bakira mu bumve mugana babwiye ni emission ya story n'abakinyi ba film en fait ndabanda bagenda twavuga gato n'abakinyi ba film mugabo difference ari nuko ari abakinyi ba film ba kera n'abakinyi ba film bubu hariho abenshi abantu abo tungana canke abantu tadazi ko muzi umuco canke ishaka amasahera bakoye haba kuri RTN Bekera uretse ninde biracaba ngo zo zarahomvye zozo uzari ziryoshe nibaza ko mwese mwari muri abafana b'umuco n'ishaka no musendinchira niciragenda bamwe mu bakina mu muco no mwishaka nkabandi kumwe n'uwundi musanga nk'umuzi we n'uwavuba ni mu biganiro byinshi akina unye amaseri tuvuga ko ari Ayubu mashasha unazo nifanye Ravine akina mu mfakazi nizi mubanyi n'umuturage umubanyi n'izindi nkabandi kumwe n'uwundi nuvuga ko ari wa kera akongera akaba n'uwubu yakinya filme ya kera yabaye trend mu Burundi mu Rwanda ahantu hose maza ko ifilme mwarayimenye mwarayibonye yarabarijije ndisi ko mwarize muko murayiraba nayo sindi ni mugisha ntwavurira muga kukiganira ni mugisha ni mpamvu ko wakera kongera ku bantu nukora ko nuba acare karakina filme donc urumva ko wewe arafise experience ya kera na experience y'ubunye rero tugatuganire kuri filme za kera na filme zuje kera nari nkiri mwarasinayize ngo bakina gute
mugabo agira bitubwira ubu nyama twumve na itandukaniro ry'abafani n'iry'aba Bartos. Reka mbere kuri Bartos nyene. Bartos karibu. urakenuye Eduza microphone. urakenuye ndagushimiye Umeze neza? ndashimira Imana Akanyota? nta nyota afise vraiment aho ikiraro kigeze ngaka kikaba ari ca kane Mugisha makuru ya. Basha na marame kabisa impunda marembe amahoro menshi cyane urukundo rwinshi cyane aha twasana hano heza cyane hari utuntu twa Imizambara. urabivuze Kwereka tabangangiye. sibozo gatabye bumvise erezma Akantu mugakate. Ego. Mukarawo cyo mugasimbisha ari muso bivyumva. Ego vraiment turashimira Imana ko tukiri bazima ego kandi turashimira namwe kuba mwatwiyumvire muri kino kiganiro cyiza waduje n'abantu abavye natwebwe twabona mu kuri RTNB ni byiza cyane ndishimiye cyane hama wiwe ni mushikanje we twama turi kumwe na problem ego Karibu. Okay, murakoze cyane. Oya ni mbwa mubanze mwivuge hera kuri Bartos. Je ndakwegenda kuvuga. Yitwa gute? jewe amazina niswe n'abavyeyi ni Mukenuzi Baltazar. Du Bartos. Yego. Bon naje izina ry'iwanje ni izina nisangije mu Burundi atawundi arifise ni Magara n'amazi. Yesu Kristo. Magara n'amazi. Umuntu wanditse Magara n'amazi. Magara n'amazi Hassan ijambo rimwe ryo muri rusange. Nomwe. Mugabo je nibaza yuko hari igihe akaseko se yamwise Magara n'amazi aseseka ntibayore basa kuri karanga muntu bishobora gukwigwako batigabanye boje numvise bari mayuko ntacyo bagabanyije murafariho mukomeza mbeje wenzi tumaze guhura ego ni Magara n'amazi ya sana nibyo wararigabanyije ntacyo nagabanije vraiment nuko nyene rimeze no kuri idarise nuko nyene ego madame nanje ni Uwimana Faxine ariko benshi bazi kuri Fanira Vine ndabashimiye cyane ko na kino kigana mwagiteguye ndagiye ko ndi kumwe n'abantu nafana kera nkiri umwana kimva ati nk'aba bantu nababona gute breve none turi kumwe murakoze ibazi ndakurabira reka nanje reka ndakurabira kari mu mpere microphone karibu Estare ni munzu karibu sawa mu kiganiro mu kiganiro karibu kweli kimwese mugorana abantu makina fi uyu muntu karibu meho ni kumeza voilà mazina yanje nasanze navuse nsanga ni Harushimana Adamu ntari waranda bifisemo ni Harushimana Adamu nta ndome nongeyemwo nta yini nakuyemwo navuse nsanga biri uko ndabigenderamwo hamba kuzi kuziniriye hari kuna mafilme baha amazina nka gushintwe twa Magara n'amazi katuzwe twa Mugisha n'imyaka tumaze tumubona je nari mu motari bayita motari uko nyine motari hazi no rufise sawa motari kandi yatwaye yakikoze imoto zikiza ngaha ibujumbura yari mu bambere byo mu ishaka cyagiye haharagwa kuyibwa amanuza no ama teletax wari mu basuma nari mu basuma ryo natanguje byo kuyiba yajya ama teletax rero muri televiziyo okay bonje nibaza ko abakinyi ba filme ba kera mwaragorana kurusha abakinyi ba filme ubu je ndikunda okay Bartos twarakoranye formation mwarabonye ko naronse certificat mise ndandikina filme vuba cyane ndonsha muri filme nariganye na Bartos na Fani aba classmate no muri yego Bartos aragorana niwe muri class niwe yari mukuru kutusha twese mugani we yagorana kurusha abantu bose oya mugabo bari bamaze kunsohora kangahe exact cyangwa ngene wari soho mugabo ingorane ni imwe bivuze abadamu babiri none tubajije abagabo bavuga ko bagorana Bartos question mark mugabo naho nibabivuga umugani wawe bivuze abafasoni babiri nagorana gute mu buhe buryo
base yarashobora kuba tuko turiga duhode twese agasateramo agaturufa akajambo kamwe konyine mugaca mwibagira ko mwari muri ko muriga amari mu ishure nagiye yari amasaha kuze nagira ngo nakumuyego y'amasaha biremewe ivyo honye siko yakoranye amasaha yasava okay bon twashaka hanini mwanze mudusigurire kera ntikambaza abakinnyi ba filime ba kera kora nibaza ko bamaze korana ibiganiro bikeya kera filime yari imeze gute mugereranyije ngira ngo nubu mwakina bimeze gute ese mwabikina kora ko ari impano mu bikunsha nk'imwe mwabikina ari nk'akazi baje akaba ni muze mukina urakoze kuri ico kibazo twebwe twabikina kubera kubikunda ikintu twahembwa Adamo iretemo duheje gukina baduha ibihumbi 2500 vy'isahani ya midi mu nyuma kabe twarateye imbere barongera ko igihumbi 3500 byarenze vy'ubugagwa ugiye gukina wahembwa 3500 y'isahani yari isahani exactement nitwarira kuri mumanitiriye aya mwarira kivigaje muga Bartos abatura misensa je sindayagaya kuko tubikina twebe twarabikunda igituma twemera turamisensa turadandaza amasura yacu parce que twacha dukora iki turamisensa kubarira ni RTNB yatanga ico gihe twarayagaya mugabo twayagaya ugayumira kubera peut-être nabo nta buryo bari bafise nta winjira muri bote yabo mugabo yadufasha kugira iki kumenyekana kugira ngo dukora ama projet tuvuga tuti turi banaka turi mucyo nishaka dukira muri RTNB size nizi ubaye kuramubwira ibintu bwa Tio Kenzo biraba donc benshi baraba interesse n'amatebe twakorera ku ico gihe naho rero abona rero hariho agakate munakamisura gahuzu munakaja mikini hari bwa mbenye busa twanyura he akanwa gafana kigiye ahari hakaze nagira mvugira ufuramboye mugabo nahafunguye rimwe ndahanywa rimwe kiyeri gikanye neza gose ico gihe twari ko turahakinira bari badutijije voilà rero ivyakera twarabikunda ariko ingorane nuko ababibona babona nyene ko ari ibintu nyene vy'imikino exact bakushaka jamo ngo bandi bagira utugenegene ngato twari tuzi ico turiko urumva abo buntu bona muratahuritse cyane abantu bariko barabitahura cyane sico kimena kera ubu barazi ukora akazi ubu barazi ukora kare badufata nk'abavoye ndazi umuntu yigeze kuja gusabya inzu ashitse baramubaza ati ukora he ati je ntaho nkora ngo atari vya bindi vya bintu umengo n'uburozi ngo atari vya bindi byo kuri televiziyo ngo nta bindi ateka nta na mitiweli ufise ati wapi ntayo ufise tinone gasha amafaranga yo kuri inzu wowe uzo yakura he ati je nzo yari ati nikimenya amenya reka ndaguhereza avance ya 3 mois ni wabona ukwerisha uzonyirukane Imana iracana nakwa kwezi kutarahera aca muhereza ayandi avance y'amezi 7 ngo ayo sura yampaye erega mu nyuma amwongeye ayandi yaciye mbwira ati kuva uyu munsi uri responsable wa parcelle ati bwabo undi rero murafite ico mu okay ayo mahera yandi rero mwayakura he apa niba adamavuze twaragira ama projet nk'abantu bagomba kugira sensibilisation ku kintu kanaka baraduha amafaranga tukabakinira tukayibahereza amafaranga tukinjiza ikari tora yaro nkawe mugabo uranyibika yuru ndi gusikintu kiri na kese ivyo ma project twagira babira muri ma souvenir ya kera mutabira no kurira yata oya ni kugira ngo ndakwereka umwuga wacu wa kera n'uwo uwo busava ngira amahera murayaronga hari umuntu Bartos ntavuze izina ngira uri ku histoire tugize projet nico tuyirondereye amahera umuzungu aremeye gutanga ama projet amahera hageze ko duhabwa amahera yacu twarondeye twebwe kubera akazi kiwacu umuntu wo mu biro twatizwa kuja ruguru mu masasibizaso umuntu wo mu biro ngo amahera ni menshi na kese ngo aho twese tuca tuva mu biro nizira yego ari mwe mwamonse projet byose amahera menshi ngo none ngo ngo amahera ni menshi na kese oya ngo ya kuri kumwe batatu tugabanije amahera Yesu ashara yagewe nyene yego oya ntiyari mugabo ayo twari gutwara siyo twabaye tugitwara mugore ikibazo ubajije uti none ayo mafaranga yagiye he na Adamo ntazi yagiye wanahonze asa hari ukuntu mu muco no mwishaka hakina nk'aba abantu beza vraiment
abantu beza abakobwa beza banamengana abana bo mu giti twe twabona n'abakobwa n'abahungu bari abana bo mu kibabisi niko twabita mwabaronka gute ko ubunye gufana kugira baronke biramugora biramugora mwe mwabaronka gute ikintu secret imwe iriho kuri Série TV ni politique au fait utya kugira abahungu beza n'abakobwa beza kugira ngo uyu mugisha ashimye wewe imisi yose azokwamara noza uyu mukobwa sana Bartosi nirazobiraba problème Bartosi iki naco reka nakivuge ko niko byari biri twara abastari vrema ego vrema aho twiga mugabo ntabyo twagendera nitwari tubizi wabona giye mu ibarabara ni waruzi arige banerekana seri ntumenye ko banayerekanye urengaye ukazumvuna ko ngo wa wundi rero abakobwa nabo nazi ko mukunda utuntu nyine kazumva umukobwa nabashaka kubijamo hari nabo tutarondera bo baza kubisabisha mbe mukorera mugira iki bakaza kubisaba babijemo kana benshi rero bagiye mu maseri yacu benshi bari burayi abakobwa ni bake bari ngaho nafana ari mu kugenda bon iyi mvura ntandira igira yirukanya abastare nka Bartosi barirukana ibirahuri imvura n'imigisha gushikara izo emisi zo kubiryosha cyane gose ariko vraiment kugira ngo ifani seseke n'imigisha aho nta mukoshuri Bartosi uri kunywa fanta uri kunywa kusema bungu nta kameri hari ngawa iyo fana wayo adamona nyuma yanyu natsitaye sima Dieu merci iki kira uruko ari cagapita mbere na uvere abantu ni problème tubashaka tubabana anyways munduka ko bari ko baravuga ibintu vya filme ya kera ku muntu mu vyo yaraho yabari inoti yabo yarayigabanije yagabanyemo kabiri musina kabiri gusa oya dawe cyonzi cyo yarayigabanije oya hama iyo ico gipande yacagitwara he niyo yaciye akiri bagomba kumbaza ibibazo bindi nakubiko yayigabanije rero aho yagiye nta numwe hazi mbwa yifaranga ryarasohotse mbwa mwarakoze akazi twarakoze muratora make oya ni yari make ndumva yari menshi dushaka nyine nayo twanse ni si make mugabo suko twari tugenewe bon bavuze mwatubwiye kandi ko impamvu mwaronka abakobwa beza nuko abakobwa mwakinisha abahungu beza bakabatire n'abahungu mukinisha fani mwe kubera iki mubura abakobwa beza mukinisha abahungu babi abo bakinisha bakubwira bavyibushe eba anamusema ozi uratuvuze vyo dukinisha abakobwa babi oya si babi si babi mugabo kera antukana bavyemera ko kera baba barabaginama kera nyene vyari byo bana muri VIP mugabo kera naho hari rumwe afise hari kera ko tubona nyine hari mutuma mama biza kuga beza baje ngaha gute nta namba kubyerekeye abana beza to turabasumbye ico bacemera bacumva yego gusa okay muri mugisha sawa je vraiment je sindidoga vraiment kubona beza kuko niyo condition condition mbere niko bimeze kuvuga code secret y'ibintu byose birabwa n'abantu shiramo umuntu afise ego mucamo byo nanje kurande kwanje sinumva kumengora bango ubwiza gusa ariko mu gushiramwe umuntu uraba casting iyo histoire washatse kwandika kuko ihuye n'uwo muntu ndabwira ikintu just nkina film sivyo just nkina film no kuri Netflix kugira ndabe film ndababwije ukuri ndabe film ndaraba episode ya mbere bari mu kuntu basi sindakubesha jewe mbanza kuraba ko ari nk'abakakira abahungu beza n'abakobwa beza ntaramenya mbe na histoire ya film ingene imeze banamaze kumva ko ifunze kuya ningi kiganiro ozi je nshaka kumva ndi televiziyo umupresentatrice ameze ukuntu ari muri car mbona silent vibes nkaraba ozi no nibikunda ifuko bijana byose kandi ngavure badutahure nituriko yatari kuba ari ozi yampamagaye ningi kuya par exemple no problem sasa urumva kandi ngabantu badutahure nituriko turasuzugura abantu oya bo gusa nuko hari ibintu bimwe impuzu biratandukanye urumva Fani yavuze ati ari ikintu bitwa casting baraba ukuntu umuntu akina ego hari ukuntu ameze ariko numero 1 uraba appearance condition physique uraraba hari abakunda kuraba intuze yiwe kubera ubwo bwantu neza cyane urumva
byose birashoboka urumva byose biri. uvuga condition physique umaze kwiraba igikwikara cyo uvuga ati umuntu afise impano imeze gute atereka ndabiri rero ukuntu akina mbe urazi ko ubanza gushiturwa no kuja ubanza kuraba lo physique kandi bikajana rero na story wanditse hari par exemple nk'umuntu usanga ushaka kuvuga ati nkine gukina story y'umuntu w'umurozi par exemple umurozi wewe afise inzigo muri abari ngabane bocu uyihanda y'umurozi merci beaucoup umurozi w'abana ajuye abo usora ajuye myaka Artose barakurenganye igero kirahera enda kwereke mugisha nk'ubunye unakia kufrape batu wambuye ntuzenya wamwe uniforme ikaramu yoyo niyo kwishuri biraboneka uri aleve ule bor waku école ukamete bafrapere ni biri ko Fode rero ibyo ni bimwe mu bintu mbere ko umuntu akina ategura filme araba ni condition physique na talent y'umuntu hari igihe umuntu usanga afite condition physique nziza mugabo akagudeseva kuri talent ukibona ati vraiment ni deception ari mwiza ariko vraiment ni atanabishoboye vraiment peut-être naguze nk'abantu abafigira gusa wicare gusa ukimubandi mugabo kuvuga action ibiki si vyawe urumva rero aba bavye bacu nje navuga ko bo bari mu mahigwe menshi babikoze mu mahigwe bari mahigwe kurumva bo barabikoregwa urumva kandi bakaba bari bafise ahantu babitwara direct bakabaraba naho bataronga amahera menshi mugabo à l'époque yari televiziyo imwe rudoyi uracumva ibi vya YouTube ni byari bwaze urumva twigosha twa telefone twa nani twa turoriro twa Nokia Motorola muri Algeria twa mengo tukiza urumva rero amaso yose yari kuri televiziyo y'igihugu aya n'amahirwe bari bafise ego kandi kindi naco kiriya gihe abantu benshi nyene bo mu biti abanyabujumbura navuga ko kijya gihe byari by'abanyabujumbura nibo bakina ako twe twaje tuvuye ruguru cyo tugateka tuje muri bibiri rero ko zore numenyana n'abana nkabahozi turazi naye mugari nihoza gukina ntari umunyabujumbura none wakuri bujumbura jese umuntu ambwiye ko uvuka mu Kinindo no buvuka jewe hariya mu giti mwivoka ava mu ivoka mu cinema kinava avuka mu Kinindo ije mu cinema muri wari oya realite oya muri realite fani ivira mu ivoka hari je na nkivira mu Nyakagunda hari mu Kibito cy'Arugo ariko attention mugabo attention tebwi wacu twarabona televiziyo je ndibuka papa wanje niwe umuntu wa mbere yatabigura televiziyo mu Rugombo tubona kuri noir blanc babona za ninde kwa Froderi none muri Kongo hari hafi c'est normal no mu Rwanda ari hafi ego mu Nyakagunda hari oya yacuruza ikawa icyo gihe none yarari mu kwijabutsa yarari ikori oya byo numbaze rero nimba erega iby'amakori bije vuba cyane urategeko nirimufata vraiment nimatarishe taxe communale yari hari kuva kera s'il vous plaît mais cyane byari byuze cyane Frode yarakora cyane umva tutarakurikirana rero amanuze yabo directement rero twabijemo tumaze kubikurikirana cyane gose tubikunda kandi nkuko nabivuze ati urumva ko bobo babana 2500 mugabo twebe ndibuka igihe twabitangura urumva waritanga kwari kwitanga hari filime wakinye imbere Mugisha yari filime yakinye imbere Mugisha yari tutazigira mu Gifaransa yari yitwa La Belle Sara bayica kuri télé Renaissance na Les Illusions en France hamacha dukina Mugisha yari filime ya gatatu c'était en France cyo dukina Mugisha yari filime ya gatatu kubera kutavuze rero en français suwari wewe vous avez ziraduga ko bose yize lycée de la ucubitora Genese littérature lettre moderne numva niyo nize mbwa nta Gifaransa no Mugisha yakwinjira bivana no kubikunda kandi je narabikunda cyane narabyitamo cyane amarecherche nagira amarecherche gose urumva ibintu byo kwandika ni imwe mu mpano ndari mfise urumva niko byageze rero aba bari bafite amahirwe kudusumbya twebwe twebwe urumva ibibazo ni byinshi twage turacamo naho kumbure ari iterambere ubona ko ari iterambere gatoye mugabo bo vraiment je ikintu nshaka kubaza kubera iki aribo vyorohera aribo babitanguye ahubwo nibo vyari kuko intango bavuga ko ari intangere yigoye
hama bikaza kuborohera mwe akaba ari mwe biza kugora mwe muje mu nyuma. urumva ikibazo nuko aba bobo barakina ni asufome ya théâtre zaca kuri télé à l'époque urumva kandi bobo bari nk'aba voilà série théâtrale yazaca kuri télé urumva kandi bobo urumva ko bobo bara acteurs bigira gusariya bakaba ntibari bazi ati biruhirisha hehe bimeze gute mugabo twebwe twace twita muri domaine ya filme kumva filme long métrage long métrage ibintu bisaba uburyo bwinshi ama déplacement ibiki abandi batari bwa bikinu bwa mbere kumva twa tubuka gusa l'époque umuntu yari amaze kuna filme ari mu vie wacu nuze nani papa ngabo gitolengara we voilà nawe financer mugabo nawe yari financer attention yari financer kandi yari filme internationale nubu iraca kuri Canal Plus yari financer twebwe rero ko tubijamo ata financement dufise urumva ata sponsor dufise urumva cyane gose kandi kindi naco abanyi igihe babikoreyemo barashigikirana abantu nko muri quartier yabo cankwe abo mu mafamiye wasanga nyine babemera ni babandi bapushingana ako twebwe natwe twagiye nkeka kugira mu makartier babanza gupingana kugira rero uronke n'uwo muntu aza gukinira aba bagupinga mugabo bavuga tumupushinge mpaka agere imbere rumva sico kimwe maze kubona uciye kuri RTNB urabona ati warenganye abantu bakina filme bakera bamwege umuco nishaka barabanyabujumbura gose kandi bava muri amakartier za Kinindo za Kinanira Musaga Kinana cha Musaga mugabo kera twe ntabari mu keshe yari Jabe Nyakabiga stile bagumana abanyabujumbura nyene bari civilize gatoye hama mu nyuma haca haza bari abiwacu kumutakura mu Kamenge hari avuga mu Cibitoke reka wagiye gutyo yarafise abagenzi babana bikibabisi cyane Jenize kuri CD lake na Jenga uravyumva watwawe n'abana rero abana nabigiyemo gute kubera ko bikunda parce que na mama wanje amini connection gira ushike mu mwishaka wahashitse gute kugira usanga uri kurakina mu mwishaka watwara umuco ico gihe petit frère wiwe niwe twari kumwe yitwa Floribert nundi yitwa George kubera twabona ati ba grand frère barakuba bari biko atwe ni kitwe tutabishoboye cyo turi lance c'était en 1999 no ideaje hanyuma tutago 2000 mbaho sinari bwavuke hanyuma ikindi ngoma mvuge twege tuma vyatworoheye d'abord mwatangiye kera twege tuma vyatworoheye c'est parce que haba ninde gusa bari bamenyere vya ruguru umuco uratangura bazanye ibinyagisagara ni umuco watanguye nibeshe seri mugabo harabaye intambara itoroshe mais bien sûr none numva ko ari ibintu bishasha kugira ngo duce haje sivyoroshe kuri RTN deja twaratanguye turaja gusaba kubera iki twe twavansa rezo yuko Irene Garso iriko irica abantu hakaba rero n'abadupinga natwe baradupinze ari interieur ngo nta murundi yo bishobora dupinga nta murundi yo bishobora tuguma dutora bimwe bavuga ati umurundi apinga umurundi mugenzi ndavyibuka baremerewe ati ebana tuteste turabiko bikuguteste bacabona biraryoshye condition ni imwe mwimenya vyose urabona nk'utwo tukina ngaha sene ya kabiri ikabira nko kwitanganika wacu uzinga gasashi karimo impuzu zawe nabo bagiye n'imodoka ngo tukabatanga tubihe magana muri iruka sene ya mbere irapasa iya kabiri amarime yaraba iya gatatu ibararira ati camuza kuva uyu munsi injya ni twebwe ibinyobwa ni twebwe n'imodoka yo kubadeplace bavuga ati umurundi kugira kwemera banza uramwemeza niko bimeze rero abanyi batanguye natwebwe ishaka tuca turaza hanyuma abanyi bari bakuze bari badukurira twe rero twabari inamburo bashaka kuvyemere Bartos twe tuza rero turaba jeune gusa aba jeune nyene atwa muri twebwe umuntu yari mariye yari umudamu umwe abandi bose twaraba jeune gutya n'amarore y'ipapa keshi yaradukubita hasi kugira ngo turondere umuntu akina rore y'umupapa none burya twebwe ntaba jeune twari dufise ntaba jeune twari dufise mari mafise mugabo ababoneka cyane bari mwebwe umuco warabaye kote elite
imyaka 3 kurikirana ku biganiro bica kuri RTN imyaka 3 mbwa torabafuse vyemere Bartos ariye tobafuse ntacu ntimwumvikane oya twukomera warafuse Bartos na ya mezo mere twariko turavuga kare baragize amasondage turuba bambe tuko ntirukura ngo rusumbizo ego mbwa burumva mbo toraba ni gushika ishaka nange yarakartonye mugabo style umuco nyaro umuco nyene dimasha katwizi ko dimasha abo muco ngo nawe maragerageje kuvibra gato mugabo ni basi sasa be bazinye gute barabitubwira bo ngira babasutsemo amazi reka nakwere tere yacu ico gihe iwanyu muri muri televiziyo iwanyu ngo terrain terrain vuga français terrain notre terrain acha vous avez ico gihe cy'iwacu hari ababayeri bari bahari kandi baza babona abanyagisagara bazanye ibintu bishasha bitahura byari bitahuritse cyane kugira ngo acishe ama message yabo mu ishaka ari kintu cy'abajene cyoco umuco ishaka amaseri ifaranga torarija urayibo donc naho onye rero twebwe byatororera mugabo kugira ngo ishaka ize kuzima hageze ahantu mu bayeri atakara mwamenyera amahera ifaranga ico gihe turavuga tutireka ari missionnaire avye yari abeli ariko avuga yuko ngo bakoze cinema kuri 5 millions long métrage on niyo cinema bakoze kuri 5 millions long métrage ni yagute twiba kuba ngo cinema bakoze ngo ya 5 siniko na kritika gusa chakana mutaura gato gituma abantu bashaka kuzima ku gikoko bariko barakora serie babwiye kugira uronke ya serie ya 21 minutes jombye ko ukora serie ya 21 minutes moins de 17 millions na 17 millions ndagabanije amahera parce que ikintu cyose Bartos babwiye hageza dutangura ifana urayigurira déplacement urayigura ingia urazigura amayinite go magara ba acteur akaza ntaze umunsi mugasiba mamaze gukota ivyo mukota impuzu ukazanye imyambaro nk'itanu umveka ngahe kubera kuzihinduranya cyane ugasanga no muri montage ugasanga muri script ugasanga impuzu wambaye siyo kinishije kuri scene ya kabiri ikurikira kandi bikurikirana kubera iki iyo désordre continuité de scène exact naho rero umuntu atuvuga ati none ndabikore ndabitware hehe ntawo nza kubiha urumva bwahagera ahantu RTNB iremera ira finance byose imodoka injya n'amazu donc byose vraiment hageze ahantu RTNB ko yabona yuko ari biganiro bira abantu baraba ya c'est mwebwe mukumvise amahigwe nkayo habikaca bisubira inyuma gute mwebwe kuba mufise amahigwe nkayo ari RTNB iraba umubayeri yarahagaritse amafaranga arabura kandi bari bamenyereye amahera urumva rero ozitwe gubu nitwe dukora ivyo dukunda twe dukora ivyo dukunda kubera ko mugabo kaya ntuzeye kayishaka n'umuco sico kimwe twebwe baraduhagaritse kubera iki ico ni kindi kiganiro nyene nzo kubwiye ati ntagarara kwanza nindi inda kwanza Adamu na dusaba imbabazi aha reka nisigure rero ngabanje kana kubwire ibaze dusaba imbabazi imbere yo gusigura abanza usaba imbabazi usaba imbabazi ozi wewe sigurira ingene ushaka gushora miliyoni zitarusha miliyoni 10 nta numarambwira ingene yagaruza ndabona miliyoni 10 ushize muri iyo cinema ukamira kutarayagaruza umaze gukora cinema umaze gusohora nyinshi cyane nta nari muri agarutse uretse aya maprime ronka yibiki uradandaza ya certificate icinema kwidandaza cyagaruka mu yindi kote atari mu buryo bwa film agaruka mu nzira zitandukanye atari za film ndira kwanza ubwo niko ubandirira amafaranga ndabona nsigurira imiliyoni 15 20 donc itsema je menevaliwe bo reka nakubwira ndabasava imbabazi muranzi maye nurisigura neza reka nabigusigurira jewe en tout cas budget nyinshi zishaka nka 70 kwijana cyangwa 80 tusarabizi zanchi narashizamo nashamo koko kwanje gushamo koko gute kuvuga ngo ego wewe umgiye gukoresha miliyoni 5 reka ndavyanke jewe ndagukorera budget z'ya cinema ziwawe zose fata cinema umaze gukora nki cinema zine dufate no metrage ya isaha kesho rugira isaha cyane nusu no metrage ni isaha fata cinema imwe yisaha kuri jewe ndayigushize ko kuri 52 millions yampe
niko nakubarira Yonca nkora film isigaziga mwahora. Indira yisigure, indira jewe yisigure. ngiye kudandaza sinema Indira yiwawe. yisigure. Ngiye kudandaza sinema yiwawe mbanza kwanza kuvuga ati sinema ntwaye 50 millions parce que nzi ibikenewe uravyumva mfashe izo zine ni miliyoni amajana abiri na ugura nahura nico kituma bingora gutahura ingene je fata yuko ariyo mahera washizemwo none kugira ugaruze ama 200 millions kuri itere turiko tukiriko turagwana na droit d'auteur uravyumva isinema yoshaka gusohoka uno munsi ikazogutanga kudandazwa uravyumva musigurire rero nivyo ntako ndatawe niyo terme y'ubandi nakoresheje Bo reka bafite amafaranga menshi nabo batazi reka subize ikibazo kuri mwebwe nyene. Ico gihe mwebwe mwagira realisation ya film iyo ayo ma série yanyu make mwata yatwara yarankanga. twebwe ntaco byadutwara ni RTNB yari oya make basi Make mwagosora kuri Kuko wavuze episode. ati byose byaca urashobora urufite Yo uruhara mu mura. 7 millions. 21 minutes série makeri 17 millions Bo ikibazo aho nyene reka ndamubaze. Reka ndamubaze. amwe à l'époque apana ubu None None nyene uko mwabasuma kandi mwaca muduha n'izitameze neza. Umviriza. Reka rindira ndakubaza aho nyene. Est-ce que mwara yagaruza? amahera oya twebwe Biciye muri iyo nzira nyene. ndabasigurira nyine byabemeze ari amafaranga muri film sivyo wewe yabaje gutanga message muri série yabo isigura ngo yabahenze kugira ngo bakine ijya suje yabo si bobo okuye niko bunguka babiza age amafaranga bahaniyo bahembwamwo urumva bobo nivyo kugaruza nivyo ari baraba kora ko uyambaye ngo niwe yagase ko yavuga ati je narasponsoreje ishaka agatanga ku babaye rwanda cyangwa abandi bazungu bahari Erega hanini uravye rero ari hagati yaba na bamwe naguciriyemo twe twari hagateka kandi ubusinzwe mu mukiha twewe ni kuvuga ngo dukoze budget umu acteur yari samara yandikiwe kandi mubayiro ukadefanda ati ataraya ntidukora batyo sinzwe wibusa umunsi twakoze théâtre interactif hanyuma duciza amara y'aba acteur nayo mu scenariste na metteur ico gihe mu scenariste yahembwe miliyoni oya kwandika scenario yo gukira ibaze muri 2005 ubu ho bahembwa 5 million hanyuma hazundi muntu aza gushaka kuri 300,000 tora mukashije tukireka dufini n'inzara mugabo nitumanira ibiciro by'iwacu kandi mubayire yarayazanye yego twari hagati y'ikateye mugabo rero ala longo urabona yuko baciye baruha bibaye n'ukuntu batanga amahera batayagaruza. Oya bobo ONG yaba ifise budget kavuga ati aya azokora iki muri sensibilisation aya azokora iki baboni batanga muri yavyibura yabavuga ati iyi budget ya théâtre iyi budget ni ya filme ni ya sport publicité yetu urumva ahantu mugisha vya munyari ndakoreke nka dufate nka UNICEF izanye ibintu vyo kugwanya kugwanira gateka k'abana dufate dukorere makamba na muyinga UNICEF ati je mfise imiliyoni amajana 2 ziga zo kute n'amasere nico kimwe afite reka ndamusigura aho byaho guhurira nishaka ngira ngo niho aba ngira ngo twe twihendera bubu ishaka yari ifise audience yayo barafise ukuntu bakina rero ugiye mbayo yabahasuje ati murakina kuri iyi sujet bo bakayikina kugira singo bakina mugabo kumbe hari ya message ya UNICEF voilà rero UNICEF niyo yaca sponsorize iyo théâtre kugira ngo nabo babwire aba chef hedote twara sponsorije mwishaka mu majambo make rero bisigura yuko bobo bari bafise aba bailleurs de fonds voilà ba sponsorize cyane fani kindi shobora kongera ko umugisha pardon ntiyari théâtre gusa barusha kuvuga ati ni mudukinire filme sur le droit de l'enfant urumva mukayikina unashima ntice no kuri televiziyo bagaca bayigura voilà mobile ni bora mobile mobile baguma kwigisha bakanza kwerekana iyo filme urumva mwebwe aho bayire yunguka ni hehe na ma indicateur wakoze yaguhaye a prévoir 200 millions ku maseri atanu par exemple avuga ati iteme turakora ko yo gukoresha agakingirizo mu mashure cyangwa yo gukoresha agakingirizo cyangwa yo kwitabira ama centre de santé tu vois ni kuvuga ngo wavuga ati d'ici turi muri février d'ici décembre 2023 aho no tumunsi dutanguriye tubona yuko
abanyeshure batwara mada ku mashure ku rugendo Bangana rungana uku. gutyo idesa million shizemo ifo ko muri 2023 ibi biharuro bizo byagabanutse 200 million shizemo ifo yuko ibiharuro bigabanuka twero kazwa twari dufise kwari gusensibiliser kuvyereka urumva ni amahirwe ndiko ndavuga ko mwebwe mwari mufisi uracumva mufise amahirwe kandi en plus ayo mahirwe yacyatuma mwaci mubagate dova soka ya mahirwe avuyeho mwaci mubiheba urakibona mwaci mubagate cyo bari kumengo kumengo ayo mahirwe ko mufise abaya dofo baragiye ndiko ndavuga amaze kugenda mwaci mubanga ibimuga kandi mufise des talents naho urafite talent yo gukina mugabo muvanye nuko ubona yuko umengo urumva izo 7 million zo kuna film kuvuga ati reka ko bitangaza ko bitangaza birasanga twace dukora nk'aba consultant twace dukora nk'aba consultant parce que tumaze kwaguka ndira RTNB imaze kuguha ayo à l'époque 3500 hanyuma kaciro mu bayeri aza kuguha 35 mve uriko uravyumva akaca ava kuri terrain ubone ushaka kujuma kwemera muri vya bindi ucukora nk'umu consultant ni marché uma igarira ngaho tunamarizana ni marché uma igarira ngaho mwebwe kandi different ikigoyi uno musi mwebwe mwe muri twa ni twari benshi ari imigwi ibiri gusa agacazamo n'intwari na sida yarateye baje mu nyuma ariko mwebwe muri benshi tellement que tutanakimenya mo maji Happy River niwe yanabonye ngo yavye mukorana hari abandi bahungu bagize ibyo manyanga ati iyi televiziyo iza kudifiza bino bintu je nababwiye kare je ndakunda kura kugira ngire critique urumva ati nawo boma umwanya uyo muntu abikira kama umwanya nubwo ati kosora kiya kintu so nvapa parce que mwebwe cufata imigwi muhari mko murakino no munsi n'ababayiri bahajaboro unye ni bakeye none maze ko mu kamera gute mwebwe nanabahari twebwe ntubona i 2022 nta filme de commande nimwe yigeze isohoka voilà mwebwe ngira ngo barabihevye babaye urumva ico no sukukora n'abakinnyi ba filme urumva hari ibintu byage bihindagurika bivanye n'ibihe cyane ibindi byage bihindagurika bivanye na politiki uracumva rero twebwe niba twaje mu nyuma ubu ugakora nk'ababayerisi benshi cyo barigiriye urumva muri iyo domaine ugasanga n'ubirimwo kumbure aronse akamisiyo kiwe aramenye kuna gakubita iyo kimya bigaha biheze urumva nka twebwe twavuga yuko Aidar mu dukomera amashi kuko gukora udafise bayer de fond udafise sponsor mu dukomera amashi kamera ko mu dukomera amashi no twebwe turabakozi ajya amafaranga mwe baba turabakozi turabakozi kandi zifata izo zibi turabakozi attention ikindi kintu mwebwe mwakoze filme ige filme yawe ya Mugisha kiriya gihe deja ibihe n'ivyari vyiza bwa ngo kina filme abantu bari bwaze hari hakiri haba haca hazige iwawe kugira ushobore igire na success ko bigenje gute bon unkingi nisherekeye success ni kiri kiri mwibanga ry'Imana cyane ndasanzwe urumva gusa nkuko nabivuze burya umurimo mwitumo iyo witumye ku kintu ugikunda hama bikaba n'ukuntu yari bwo bwa mbere filme y'ikirundi long métrage urumva kandi ukadushiramo n'uturi nk'akaririmbo ijya musique de fond yari spécial nakizemo ijya ndirimbo yari mpe spécial ku bantu biva n'ikindi gihe kandi uravye nk'abantu benshi ugize nka analyse abantu benshi reka mvuge iwacu mu Burundi bon benshi abari mu mahirwe ni baki gusumbya abari mu muneze abari mu abafise ibibazo nabaje tubona ko bafise amahirwe nibabura ivyamwe nabura ingorane zabo kuko kamere y'umwana w'umuntu nabura ingorane urumva rero ijya filime kiza nk'umuti urumva gutanga patience gukora ku mitima y'abantu benshi kandi urabona yuko cyari igihe navuga yuko tumaze kuva mu by'intambara imfuvyi nyinshi abantu bava mu ntara izibaza baja mu zindi ntara kwiga nk'abanyeshure munava mu kibito kaja imakamba kaje ibintu nk'ivyo byariho byinshi ko usanga ari ushike nk'ahantu bagufata nabi ndavuga ni ibintu byari biri social biri mu kibano cyane urumva rero Imana yareshishiramo n'ikiganza cyayo irakundwa kujya abakinyi bakuye he deja nitwe tumenye ko abakinyi baba musulmane beza bakarire baruvuto mama Isaac neza no kuri mama Isaac naye mvuga ko ari mama Isaac bakuye he bon kuko benshi nabukiye ku ishuri ko niganga kuri Cedilac hari benshi twatanguranye ubwa mbere ngo nk'iyumvise ko nshaka kuzana umugambi w'ukina cinema babona ko ari bitangaza bidashoboka
kuko icyo gihe twakurikira abavyeyi bacu nkuko nabivuze amaseri urumva filime cyo nigishoboka filime nigishoboka kuko nambise deja iyo shaka ryo kuvuga ati reka tuzukina filime na twebwe tugire amafilime y'abarundi baze baradukurikirana twebwe icyo gihe twabona amafilime y'aba Nigeria gusa ndavyibuka n'abatanzania bonizari ibintu nk'ivyo za karashika abanyarwanda baje mu nyuma yacu ijya mugisha yarakartonye mu Rwanda hose gudovasoke no mu giturage urumva n'ubugiye mu Rwanda bavuga ati nabo dukina basho bakina mugo ntabwo barakina filime dukora ku mitima ya filime y'abarundi ahubwo mugisha ukiri ngaho kweri iki mutabananje mwakinye igimo mugacomoza guhagarika urumva probleme twebwi wacu mu Burundi ndi kwa kubura inguvu idasutien urumva cyane uhereye kuri guverinoma yacu uva guverinoma yacu uravye kuva abavyeyi bacu urumva soutien yawe ijya ntererano yabo yari nke gose devasoke nabo iyo bataronka abo babaire de fond ni ntwari no kubamenya uracumva rero guverinoma yacu ari ukuntu ishiramwe akariro gato urumva muri bino bikorwa by'abasineaste kandi ari bikorwa byingira kamaro kuko deja muri cinema nahantu ushobora gutanga message igashikira abantu ma miliyoni kumbere naho umukuru w'igihugu atashobora gushika mugabo ukahashika urumva hari ahantu nk'umupadiri adashobora gushika mugabo ukahashika urumva rero muri cinema nahantu ushobora gutanga message itanuka yaguse kandi itandukanye na muri muziki ko muziki ni minota mike gose ngo muri sema ufite umwanya ukwiye abantu bakakugura bakarondera bakakurikirana rero ni ikintu gikomeye cyane ku buryo dutira kamuna cyane guverinoma yacu bamenye yuko filme ari domaine ari department nziza ikwiye gushigikirwa ariko ngomba nabaterere gatoya twe dukora dufite ububandi bwo kumenya amawonshe icakora ubu twari tufise bana twamenya tuti UNICEF plan d'action yayo uno mwaka nibi dwe rero twarondera cyo dukorera kuvyo bafise umubayiro umushira ikintu kitari muri plan d'action yiwe ntacaguha rero nakano tubaterereye muzokore projet ati ndayikoze ndayikuye mu mutwe no raba nimba ari Kel ONG mwebwe mukora gute mufise programme yaho mwaka nka twebwe deja igituma vyari vyoroshe ari umunsi umwe mnambye none ko sida yaheze muzoge kikandi uvuga ngo ico gihe twebwe sida yari igishushe mu nyuma malaria sara tuja kwigisha ivyerekeye gukoresha imisegetera na artesinate na modiakine urumva rero unye bintu nk'ivyo usanga bigabanuka mu urumva ico mwokora n'igikize raba izo ONG marasha kwa mutazi zo ONG ivyo zikora nabo nyene ntimubani no gukora no kumenya gukora projet n'ikindi no kuba muri cadre legal si kuvuga ngo ndi fani ndazwi na fani kuri televiziyo mais il faut document ONG kana kugira ngo financement ugomba kuba uri agréé ugomba kuba ufise impapuro ziranga iryo shira mu ryo rikora ivyo onye uravyumva ni uva anye ngo ndi Adamo voilà ngo rero ngo ndaje gusaba financement c'est projet meze gukira gutya document barazifise est-ce que ONG yo kudepozamo irakora ivyo bintu voilà ikibazo kihari Adamo jewe nk'ama ONG ndamaze kwandika henshi ahatari hake nkabandikira gusa mwe kweze niho nagize amahirwe nda Sojepae iragira turakorana ariko ama ONG menshi usanga nyene arabikimenyane peut-être ugasanga nyene bahaba abandi hero nk'abantu bashobora kuja gukina théâtre we nta natalana ntoye bafise ako kubera arabo muri famille jewe nuko nta banke ntarandikira nta ONG nga mu Burundi ntarandikira kiretse ngirizi riri ruguru nyene ntarashobora kumenya urumva ikindi kintu bagomba kubwira bamugisha urashaka kuraba uti iyo ONG ikora ibi ugakora filme ku kintu cabo bakayibona rimwe bakabona iya kabiri bonye urashaka kuvuga ati hari umuntu yamakura ku mateme yacu barakwironderera sasa ivyonye nta kigenda kabisa kama dukora amamisi ku bintu byinshi bakora bakabibona bagaca bagira skip erega n'ikindi kintu kihari nivyo ndi nakubwira hariho na quartier usanga tubamwe cyo tuvamo ugasanga hari abantu bavuga ngo aje ibintu byari sindabiraba sishobora kubiraba okay harimo message zikomeye harimo ibintu ntabyumva umuntu acha kubwira live ati jana byo mu hafi b'abarundi kabwiye mu cyaranye cyo ntabigana z'abarundi ndabyo mu Rwanda ngo nivyo na makode ofete turacafise ingorane nakagwara hari akagwara ka manque de patriotisme dukari mu Burundi none uvuga ko nko muri East Africa abarundi turabanyuma muri patriotisme gukunda ibyacu nico ni ikintu gituma ni ntambara turimo bizoza ni boroboro
mu gihe leta iriko irabishiramo ingufu na cyane cyane rega bihera hariya nyine kiragerageza bizofata igihe yego tubyizere vraiment kuko reka bakiri inyuma nimukurikira inzira yacu urumva rero nk'abo bantu bo hejuru badashobora kuraba ibintu byacu niyo nzira ntaho twoyironka icyaha hari n'umuntu ubona agenda no kwipresenta umubwira ukuntu nuko abo ubundi barakina amafilme tureka ivyo Airtel mbese Airtel meme mwacisha ko manuze yani kugira ngo umuntu bamucishe ko sinema yiwe nibaza ko abakinyi bose bacisha ko amafilme yabo hari kugira ngo bagushize ko andi birebire hari igihe bakubwira ngo urazanye filme uraturiha yego uzanye filme yawe umunota à l'époque bawuri twari ku seconde yari igihumbi yego par seconde menshi gose yego donc uzanye cinema okay tuyishireko isaha ifite iminota ingahe gwiza n'amasegonde n'igihumbi utanga amafaranga ukore filme ukaca wibaza ikibazo rero ajya mana ukaca wibaza rero ikibazo ajya mana mara Elene le garçon ibintu nk'ibyo eske bo baratanga amahera barabariye twayira yonye nitwijire mu kazi kiwawe barashobora kuba barayaronka ko bafite partenariat n'amateleviziyo yo hanze twebonye nta ubizi ngene bunguca nibunguka gusa kugira ngo duheze ikiganiro sinzi ko mwafashanyije c'est vrai mugabo ahanini bipfira he vyokirira he exactement kambwira cencene kuri aba kina film ubonye est-ce que ubu murabishobora gukina ata ubwo bigeta buhari mubishobora gute kugira ngo inguvu zigwire tubone film nka Zamugisha tubone film nk'Urugendo bizogenda gute je cyambere mbona ntidushaka gukora za filime za Mugisha za Urugendo zande oya twebwe turiko turakora ubu turafise inyota yo gukora cyane ibintu bigeza igihugu cyacu kure navuga kwisi cyane hamwe tworonka ababayere nk'aba baronka guverinoma ikadufata mu mugongo tukaronka uburyo bukwiye naho tujya gukinira ama location bakatworohereza abantu abadandaza cyangwa abantu b'ama company bagatahura yuko business ishobora guca muri filime zacu bikagira impact ku bintu byabo tugakorana nibaza ko twokora amafilme ari international kuko natwe ubu turashaka gutera intambwe ntitugume hahandi ugiye kuraba mu Burundi no urumva hatanguye amafilme mugabo usanga muri East Africa turi inyuma turashaka natwe turose ubwo buryo shankoma nka 17 million ndakoresha filme ndazi ego twokukoma ego umbaje bodoma pa nuko ako kagwara navuze vraiment akagwara ko kudakunda ibyacu ni ingwara ikura dufurena mu bintu byinshi cyane niyo baziye ko ngo ababahari badahari mu buntu barahari tureke abo bazungu n'abarundi bonyine abarundi barafisa amahera dufise amazine akoma kumenga dufise abantu bafisa ibintu bikoma kumenya dufasoke bashobora gusutena ibintu nk'ibi kandi nibidanaza bya nkuko yabivuze bikagira impact idasanzwe ariko ibyo byose tuzobishikako guverinoma idushigikiye bikwiye ijana kwijana idushigikiye gute par exemple nka televiziyo yacu y'igihugu nayo nyine bakaduha nk'umwanya ukwiye kugira ngo n'abakurikirana ya televiziyo bamenye ati rega burya uravye nk'ubu par exemple abantu bakurikira nka imagination y'ubu abantu bakurikira RTN ni bake gose ni bake gose kubera ikibaza ko badakurikira bijya kimwe mu bintu bituma badakurikira RTN ni kwa kundi kudashira ibintu byacu no kugira no kutagira evolution mu bikogwa abantu bakamenya aho wisigeze rero guverinoma yacu amwe yobanse kadushigikira ijana kwijana ahantu tugenda kugira amatournage tukadufise nk'impusha ziri speciale urumva nawe nkamwe uko mukora ibiganiro ugasanga nk'umuntu ugira ngo ukiganira ahantu hiwe heza akagusoma amahera nkunga ati ngenda ubwire publicité ngo je narayigize kera ukamubaza mbega Coca-Cola ari nuze ari produgira publicité gusumira Coca-Cola kandi n'aba billionaire ku isi mugabo buri kubdi muri batigeza gushaka Burundi bahere kuri Primus urumva uko product itari y'abarundi niyo mpamvu rero guverinoma yadushigikira kandi ikadufasha mu gukundisha ibikorwa byacu abene gihugu byose bizofata umurongo ariko mu mwanya tugifata ngo mego amurasha akubwira ati ngo je wapi by'abarundi wapi je ndira by'abanyarwanda je ndabira by'abakongomani je ndabira uzura mu kongomana hari ageni mukabaragwa ati tiele nani Koffi Olomide pale urumva
ti arumva urumva umutanzania nuko nyene umunyarwanda n'ibindi bintu nuvuga bajya abantu bajya abantu rero n'abapatriote ku rwego rwo hejuru nibaze ko par exemple nk'abafrere bacu bo mu Rwanda yuko bakora ibintu by'ibitangaza kudusumbya twebwe no urumva washaka ndi twabatanguriye kubereka inzira urumva turaba influencer mais pour le moment bakora ibintu bikomakome byiza urumva uravye muri Tanzania sila même chose ibaza ko gouvernement bashigikira mu mwanya gouvernement kitarashiramo ingufu zikwiye tuzokoma karuru biherere nganye ne ku ma emission ikindi kintu karimwe mwacijemo ukuntu kera ata makori yatangwa ibi vya obere n'ivyari bwaze ariko urabona yuko obere hariye badandaza wese abaziti bigenda kunukunuka ico nshaka kugihuza na partner program ya YouTube ana nutu tuvyuzi duke turonka two mu Burundi ni zero muga mu gihe hobaho umugwi w'abantu babitahura bakadushiraho partner program tworonka basi nayo makeya basi gusumba avuye no kuri YouTube gusumba ukunyu usanga warabwe n'abandi bihumba amajana mukacu usanga ni hatari $100 yo kuvuga $100 y'abaronkamwe kareka wa muntu batanu batagize Ndarajana kuri views amajana 200 nce wibaze Burya ni murongo. Erega twebwe ubu uravye platform y'abantu bose ba YouTube benshi YouTube ni bahemba. Bose. Ubaza ko amafaranga y'amara ko twe turonka. Oh ya. Make. None nka 2% y'amafaranga twinjiye. Kora ko barundi baracapingira. Bapefera ko abazungu ni bacha publicity mu biganiro byacu. Ori yuko barundi ari baciba mu publicity mu biganiro byacu. Ibaze. Kandi natwe dukeneye gucika intege nkuko aba babuze abaye bakaca babihagarika. Babaye gate gose ba. Adamu nishaka babaye gate gose Urazi ngiyo mwe kuguma mu bandanya erega Adamu wewe erega wewe nturatahura Adamu yaragutse wewe Adamu yaragutse fata urimo okay fata uri mu kazi uhembwa miliyoni 5 ni wagutwaye Belgique aya Adamu yaragutse urandagaye nta Serbia nta Serbia yagiye kera okay yagiye oya muga attention nja mu Buraya 2014 nagiye kubera ku kazi kiwanje jana na hamwe nigeze ngira domaine d'emploi han oya nagumye nkora muri ivyo onye gushika sanda bisaziyemo ego no kugira ngo umwe n'umukuru w'igihugu nje muri Conseil national de la communication banwe kubera kuba umu artiste turavyonze c'est bon donc urero yo mpamvu fane nata amafaranga weza ntuze wabihebe oya n'amakosa erega natwe turava mu mwuga abarundi baraje prem n'amakosa ushaka kuzogira mu kirundi wewe nubona ko yatagase wewe baza ko ariko yarameze nani bwana Adamu yatagase oya yatagase ni shampoo ni shampoo no nimbeho siritu cyane gose mwana nkazo cuzama uzosubanya mwema uraduga mwijera sho marendwi turabinge uyu gutaza nimbeho yo ngana ziratandukanye imbeho yo ngaha iri bio ni original hariya rero ni fe kiguturira yunguruye ndagusubije niko wala ni effet climatisé acho si emission imeisha imeshaisha asenti mama oya rega ndabashimira nibaza ko ibintu bamugisha avuze ibyo mwavuze byari bien important ko ko deja igihugu kiri kigatuma umucuruzi wa jeune cyane ibintu uko muravuga ntibiko biragenda ko nyene muvuga mugabo muzotsa mwumvigwe rero ntimwocika intege turakunda filme zanyu murabizi nkuko twakunda Bartos asika kina film asika kina mateatre kandi niwe ikamera wenyine vuga ko mfise serie yanje yitwa Kagahungu afise YouTube channel kandi Kagahungu ni wonyene ni je wenyene Kagahungu ni Bartos nyene ari filma wenyene akimontera ndabona akisa kuri agakina wenyene akanakina wenyene toto moya ni jini rero nibaza ko mwese kuhaje impano n'impano ngeka impano murayivukanye ntayija totarira guha utayihebye rero mubandanye kuhaje gose abarundi ntibakunda ivyabo cyane ubumuga biriko biraza para ko byari bimaze imisi hetse ubiriko biraza rero nibaza ko bizotera vyevuriwa buhoro dukome ndi umugabo biza gahoro reka ndabashimira ko mwaje mu kiganiro mutari asante sana ntaraheza ndabaterera akantu kamwe ibifuko muri legale cadre legal donc mukaba ari maison izwi on est légal niko bimeze normal on est légal tout hari umuziki hari itegeko ryo muri CNC rivuga yuko imbere kugira tournage
usaba uruhusha ivyo murabizi ngira ngo rero hari abantu benshi bahagarikwa guturuna kubera iki batafite impapuro za batasavye uruhusha kandi bigoye usavye uruhusha uzwi bararuguha ngo rero abantu bakaca batera induru ngo baduhagaritse kubera iki bataba ako rero ndakabye abantu bakina amasinema bakamenye na Adamu Oya gusa ico ni kimwe hari ikindi kintu kandi kigoye adresse physique ayo mafaranga yo kwama uri ha biro utinjiza uzoyakurahe uyo nundi mutego barashaka kwima financement bien adresse physique rero bayagoye cyo yatwara uzoyajerera nda servir ngo gufata cyo nda servir baruga canke ukaje ubuvira none ni Rusizi tu banda gushimira rero bakoze kudutumira n'ikindi gihe niba twiyumvira ko rinagaru ukazongarukana nzuzambuye ukigarukana wenye ntaribi merci beaucoup turamukiza babiriki nanjye ndabashimiye cyane uzirakoze kandi rero burya niri niterambere burya kera abajournaliste n'abaha ibiganiro abakinyi ba film bizo ariko kubona oya ozi ahorana nanje nkoresha rimwe na rimwe ko sico kimwe n'abanyamiziki uramuganira kuri filme ugapana kuganira ku mwuga en general nagira filme niwo mwuga oya filme ziwe okay ego ni cyambere ego canke oya ingorane z'amasinema Adamu yega ntaratwishura ego canke oya ego oya je mpare na Batos nshobora guhana na Batos niba ego nico gituma turiko turabashimira niri niterambere mu gihe nyene ukunyi abajournaliste badushigikira niko nyene ijwi rizogera kure n'abandi badushigikire rero Imana bamugisha Silent Vibes turanka ababaye dofona twe bacu ndabashimiye mudutere intege murabizi ko bigize murabizi ko bitoroshe ego bona twebwe turashimira cyane kuzina rya Mugisha Movie Company kuri Silent Vibe n'ukuri mwakoze igikuba cyiza cy'amateka kandi ni nkuko yavuze Masisa nuko iri niterambere sebye ni byiza tuse turakwegana ukunyene buhoro buhoro tuzoshika iyo tuko turaja kandi turi ku gikorwa turiko turakora nitudebukirwa bafani bari ku gikorwa bari mu mfakazi n'izindi twebwe muri kuri Mugisha Media turi umwasi w'urukundo buca 26 dutanga indi shashe yitwa ihasa ryanje tuko turabandanya mu bikorwa tubandanya umunsi ku munsi rero abafise abagwiza tunga ntibaze batinye gushira mu mitahe muri twebwe twe turabakozi kandi turabikunda niyo mpamvu tutarota tubivamo mpaga ku munota wa nyuma murakoze cyane Imana ibahezagire yego nanje ndashimye kubona waduhamagaye nk'ubu Mugisha je twari tuzinanye ubwa mbere hajya hose igihe twari turasangira amafruwi sinaenda muzi urumva Urwo muramanura twashitwa ravine mwabimenye ade mafuru yaduhuje vraiment hanyuma nkaba namuteye intege urakoze cyane agomba gusora iyindi filme ngo yitwa ihasa ryanje yego mbe wavuze izina ryo ni amazi arashwa ntibagire arisema magara n'amazi sese kanibalo okay je rero kino kwifuriza amahasa yanje yego ni waheza hari uzo cukiri tubushuri bwanje yego vraiment merci bana guteye intege merci sana Mungu akubariki asante sana kandi gusabatejo ejo cyangwa ejo tukagukunda nawe muri sinema ngo uze udutera intege jewe nta kibazo nama nabikoze merci sana tena kwa bure merci sana twoshimira Silent Vibes ngirisize ko yarabitse iyi televiziyo yarabwa n'abakuru abategetsi barira no kuvuga nimba muronka nimba bitwavuze vyose tuvuga ngo leta canke bande barabiraba kandi azi yuko turashaka kuzoronka inyishu ivyo dusaba biciye muri Silent Vibes neza cyane merci beaucoup yego murakoze cyane sawa plaisir pour moi reka ndabashimire rero cyane kwa mwatuganirije nibaza ko apa yuko abantu bumvise ibintu byinshi mwarabateramishije mwarabatwengeje mwabateye inkuru byose biri mu mabiti yacu reka nshimire abantu baravye ibiganiro mwese ndatse ko mwaryohewe mugasiruka waryohewe udusigira commentaire canke udufashe gupartage ikiganiro kugira ngo iyi message zishobora gushika kure abantu bamenyesha go bakinyo filme bahora nazo ejo bashigikira ibintu bazi neza bo bare buri mu kugira bashobore kurongera produit filme muramura mubona ku munsi ku munsi rero ndabashimiye gose naho utaha ikiganiro cyari